ntagiye imbere ngo ndabereke inzira mumenya ko mucaye usanga yayibutse yaratse Soma Chris vreba mwagize neza kuza aho yiko ngahora uko mwakoze uza kundamutsa hamwe na Mimi ya wamubonye Aimableu uraraba wikubitagasha uzozuraza nawe sometime kuturamutsa nta kumpoza turazi igihe cyose wowe ntuzi kanatsinda Aimableu abarundi baramaze ngo agafone kabagara umwe n'akarenge ko twateye ntambwe tukaza uzorabe nawe uze kumuramutsa hari igihe usanga nanje tuhahuriye tukayaga ikiyago kikaba umunoni hanyuma ubucuti bugakomera so nzoza kimwe gusa uzomubwira uyo kugira ndamusangiye ndabasanze muri kumwe bizuba byiza cyane uyumva nakoze kuza naryoye kubana nawe sasa naona sawa rero sheri ndagusize bye Esmi vite namahoro Aimableu meze neza ndashimye murakomeye yego uri he sha yewe ubu ndiko ndirika kuturaka narabonye ivyo nakoze ko atari byo ibintu byo kwizera ibintu kandi ifise amaboko n'amaguru Imana yampaye niruka mu bitagira umutwe n'amaguru asha ubu niruka inyuma y'uturaka twanje nyene niruka kandi Imana ikiramezagira kandi nako biragenda neza ibi nkabije navyo nzosubiramo akandi Aimableu mboneraho n'akanyaga kugushimira ko wankuye mu gashu cya Imana ikomezagire vraiment ashobora umugenzi w'umutima so ivyo nibisanzwe urazi ko twarakorana kuba warashatse kunyica ukandasa n'ibintu bisanzwe so gusa hari ikintu nagira ndakwisabira ari service nagira ndagusabe sinzi ko oyinyemerera yo kuciza wankoreye nawo nsaba ndakubakira inzu ku buntu no yubaka so rero ikintu ngira ndagusabe sikindi ni diringira ndaguhe kuko jewe na Kajeneza ntibyarangiriye hajya kuko rijya sasi wandashe sinohava ngenda uko nyene kuko jewe urazi ko ikintu gikuri wanje n'amafaranga so nasha fisi diri yo kurangizanya na Kajeneza kandi shaka uyimfashe yewe sha aho icyo ni igiti giturikwa ntushobora kuriyeko kandi haramakije sinusubira ubu dino vya Kajeneza jewe muka muri kigongo ngaho sindimwo urabaga wifashe umva nkubwire nta diri bera kuri telefone kandi nta bantu baganirira kuri telefone kimwe no kubwira nuko so no musi ku mugoroba ndashaka duhurire hahandi kugira tuganire kuko no kuri telefone ntubuza abantu bakubara twumvirira sivyo ku mugoroba tuze guhura hama turaye ico tuganire sawa nangurane jewe ndaza ariko umbwiye ibintu byo kwica umuntu je navyo nshobora no kuri kw'Imana so estimate ntugira ubwoba hajya hari amafaranga kandi ikintu cyose naragigize neza urukino narakinye neza nateguye akarere neza ntugire ikibazo sawa nangurane ariko byo bintu ashubihindure sawa Jakora ubwenge genzo muri Kajeneza ko ntari umwana icyo nshatse ntigera naniko ngenge ndagufise atsonga By the way, karibu.
Misi myinshi. Yarabaye. Ariko ndakwibuka toujours. Ku mutima wanje. Ugenzwa n'amaki. C'est simple none nje kuramutsa. Nje kubaramutsa bisi ni myinshi. Okay, wandamukije nakubonye. Ugira umunsi mwiza. Okay. Agataho. Ubundi narumvise n'amakuru ko madame watari hari. Wumva nyene uratekaniwe uri aleze umuntu amenyereye kubana n'umugore akabataho hari mvuri iri okay? Okay. None wifuza ko nogufasha iki? Ba, ni juste kubaza kubuza ngo korohe ko mba nzi ko bitoroshe bito. Hamwe n'ivyo wavuze ko waje kundamutsa. Wandamukije wambonye nakubonye. Bashobora gusiga inzira amavuta. Hari ijambo rimwe cyangwa abiri nashaka ko kuvugana nawe. Nkoye mwanya nkavugana nawe umfashije cyane. Muko nta chance ugira. Kuko by the way, nsanze ntari muri mood. Mbayiki. Mu bisanzwe ndi mu bihe byo kwibuka urupfu rwa data. Umunsi w'ejo ni itariki mbi yabaye mbi cyane ku buzima bwanje. Rero nta majambo nkeneye kuvuga, nta muntu nkeneye ko twishurana canke tuvugana ibintu byinshi. Ahubwo hamwe byo babikoroheye. Ejo niho nzojana ishugwe ku ntatemwa ya data. Si c'est possible womperekeza hanyuma ibyo wifuza kunganiza ukabibwira hanyuma nibaza yuko byofasha. Sino pour le moment icyo twoganira. Bon, nashaka kubwira ko iyo niyo chance ya mbere ahubwo ndose mu buzima. Kora nojana nawe tukaganira nizere ku mutima zo gikushikiriza kandi azora umwanya ukwiye. Merci beaucoup. Nico narondera ahubwo ejo kare nzoza kugira ngo tugende kandi wihangane. Amashira ari muri kino gihugu canke havuye amukurikira mu mahanga tutabimenye. Amashira amashira yagiye muri ville basha yigira nyene nk'umunyagisagara nyene yisamariye ibyo yiba telefone asanga Sa? telefone bayizanye imyaka. Erega tumaze 3 jours. Namutelefona. Shira wewe yumva n'intuntu igendeye kumwica. Ararondera baravuga ati none kubera iki rero urumva nawe ashashwanye ngo none sheri ngo bigenda gute ngo mare ngo iyo misi yose gudashitse mu rugo ngurabe ngo ukuntu ngo bamerewe mu nkubu uwingo ntibyumvikana ingene mama ashobora kumara iyo misi yose atana telefone afise ariko arakoresha urumva ndi korosi ku kazi ndacimba kugira ngo insimbe menye by'ukuri afise ikibazo kumbe cyane kuri telefone barayibye niwe mangaragara gore nimero yawe ariko wenyine nta byinshi twavugana urabizi wowe usanga ibisi yose uri muri Amina barayimutwaye telefone ariko rero yawe umunsi amweretse igisagara yagiye yisamaye ko muri ville ngo agiye kurondera ngo ariho amahera asanga bamwibanye n'amahera cyatwaye telefone yarafise bikoreye aha nanamurondeza n'amakuru meza umukobwa wiwe agira ati yakweye naze ndamwishuta
Chérie, twaganiriye byinshi ariko hari ikintu nibagiye kukubwira. Kandi vile mico kintu caringira akamaro. Mbese urazi ko Chris atangiye kutwikeka. Urazi ko atangiye kubona ko je nawe hari imigenderanire dufitanye. Sha vyanteye ubwoba pe. Ndumva ubwoba cyane. Chérie ndakubaza. Ujya wowe urankunda? Canke ukunda Chris kundusha? Chérie, urabizi ko nagufasha nk'isobanuro y'ubuzima bwanje buryoshe. Bisigura ko ari wowe nkunda cyane. Ariko ntwibagire yuko umunyabwenge yamana amakenga. Nkora niyumvira igihe Chris yamenye neza ko je nawe dukundana ingene azovyifatamo, kandi urazi ko nafashe nk'umukobwa w'umwizigirwa ku buzima bwiwe. Kandi nawe wibuke ko ari umugenzi wawe. Stop. Amahira abiri yananiye imfyisi. Kandi ikindi womenya Chérie, umunyabwenge ajana n'umunyabwenge. Kuki basi utohitamo? Ugahitamo jewe cyangwa ugahitamo Chris? Kugira n'umunsi yabimenye bize vyorohe. So, icyo wamenya nuko ndagukunda. Kandi imisi yose nama ndakwiyumviye. Byoba vyiza turi kumwe. Byoba vyiza Chris amenye ukuri. Urazi urukundo rwacu ruracari hagufi. Wibuke yuko wanyemereye ko bizobibanga. Azi ko wanyemereye ko uzogwanira umunezero wanje. Rero nyemerera urukundo rwacu rugume mu ibanga, ariko kandi rugume gwaka. Ndavyumva gusa. Chérie, ahubwo hari ikintu nibagiye kukubwira. Urazi ko ari ibangana nibagiye kukubwira. Sheila agiye kuza. Burya imyiteguro bayirimwo irashushe bariko baritegura kuja kumutora. Icyo kintu nani asinayoga nakubwiye vraiment kuko sinakabajije Kajeneza umusa azozira ko mbona umenga ntariko arabinsigurira neza. Gusa byoba byiza tubasanzeyo kuri ya pose tukabagirira ga surprise nkikorera kandi akamenya bake tuvyihoze. Gusa byoba byiza umuntu agiyeyo. Urazi Chérie ikintu mbona je mbona tutogenda twese kajewe abari je nzogenda sivyo kuko aho wewe uburi nanje mba ndahari canke jewe aho jewe ndi nawo niho uburi. Reka je nzogende nzokurikirana amakuru yose nzoyaguha kwiye atana rimwe rivuyemo sivyo. No mbona twatwigendeje neza vyo. Welcome Sheila. Welcome Sheila. None Sheila nawe hari icyo mupfa? Chérie, Kajeneza na Sheila ni kintu kimwe. Nta Kajeneza na Sheila bose ni umugabo n'umugore. Kandi iyo ushatse gukubita umuntu cyangwa ushatse kubabaza umuntu umukubita hababaza. Ndazi ko Kajeneza Sheila ari intege nke ziwe. None we ntushaka kwihorera. So, rekane n'ivyo. Muri bajye babiri shaka umwe ndamwifatira ngaha. Kubera shaka kubatera uburibwe batazigira bibagira. Shaka kumutera uburibwe ku buryo azokoma avuga ati naramukoreshereje Mimi, naramukoreshereje Aimableu. Chérie, naratomboye kugira umugore mwiza nka umugore w'ubwenge. Chérie, nzobatera uburibwe ku buryo atazigira yibagira izina ryanje. Mbe narakweretse inkovu mfise ngaha. Nayigize kubira Sheila. Kuri ivyo rero nzifatira umwe muri bo kugira umwe asigara afise ububabare atazigira yibagira ku buryo azokumva izina Aimableu agahungabana. Chérie, ndavye umubabaro Kajeneza yanteye. Umubabaro mfise uce wikuba ibihetanga bondwi. Nibiyo nkovu mbwiye niba ari Sheila yiguteye. Umva Chérie, urugamba sugwa wenyene. Tura aba babiri. Umva Chérie, komera. Turi kumwe. Nzogushigikira mpaka bazobona Mimi ninde? Mimi urumva uko bari banzi
bagiye kumbona ugutandukanye sivyo nije natomboye sheri umva ahantu nta security hari sivyo reka tubandanye ibi turabandanya tubivugana sivyo none Kajeneza kuva twazungurukiye ahantu hose iyo mva y'umuvyeyi wawe tugikora ko tutayibona iturashika Alice ntitwaje kuraba imva y'umuvyeyi wanje aya shatse kuvuga igitumye ndakuzanye hano nje kukwibutsa ko twese tuzopfa bivuga ko très bien ubajije ikibazo ciza nagira ndakubwire yuko imigambi wari umaze imisi ufise narayimenye umuti wahaye Kadogo ujya mukozi narabimenye ushaka mfe mumbure mwese Alice pour quelle raison ndakubaze mwene data fasha ubanze urabe bano bantu bose bajyamye hano hantu hanyuma umfashe wibuke ijambo rimwe ryonyene yuko twese dutegerezwa kuzopfa erega parcelle umuntu afise hano kwisi niko munambwira nabandi ntubaye wa mbere mbwiye no majambo parcelle dufise hano kwisi umwe wese ingana gutya hanyuma aba bantu bose ubona bari hano hantu bamwe bari bazi guteka imitwe kukurusha bamwe bari bazi kugwanirira amaproje yabo no kugwanirira ico bipfuza gushikako kandi bamwe barabishikako ariko amaherezo rabo byarangiye bose bapfuye rero okay ico nisho gitumizana nga wibaza ko ari yito mbe Alice nkubaze urazi cyari cy'ubuzima yes ubuzima n'ubuzima okay reka ndakubwira ubuzima cyari cyo ubuzima n'urukino rurangira umuntu wese atsinzwe ubuzima kandi n'urugendo rurangira uwari we wese apfuye muri runo rukino urupfu kwiherezo gwerekana ubushobozi rwahawe bwo kuturangiriza runo rugendo ari bwo buno buzima dufise hano mwisi ariko inyuma y'ubu buzima turimwo turiko turabaho uno munsi hariho ubundi buzima ubwo bundi buzima bugabuye mu mice ibiri hariho kuzoruhuka ubuzima bwose muri paradizo canke mwijuru canke muri Yerusalemu sha ariko hariho n'ubuzima bw'umubabaro bwo kuzotabwa muri Gehinomu aho inkozi z'ibibi zose aho abakurikiye wa mubi bose bazoronka igihano gikwiranye n'ibyo bakoze ariko hariho amahitamo Imana duhaye kuko yavuze ngo raba shize imbere yanyu ubugingo n'urupfu umwe wese niyicagurire icyo ashaka Imana yaduhaye inyishu mu kuduha Kristo kugira ngo adupfire umwizera wese ntapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira bivuga ngo abizeye Yesu Kristo n'inyuma y'ubu buzima tumaze gupfa tuba dusinziriye ubuzima bwacu burabandanya ariko bubandaniza mu kindi kibanza hanyuma abandi nabo barindiriwe kuzocigwa kwiteka amahitamwo na yawe Alice bose barapfuye kandi bano bantu ntuhave wiyumvira ngo urafise ubwenge warubarusha ntuhave wiyumvira ngo warubarusha guteka umutwe ntuhave wiyumvira ngo warubarusha gukora imigambi ntuhave wiyumvira ngo warusha amafaranga ariko uno musi bari hehe nyereka umuntu n'umwe wenyene ubona yahambwe mu modoka yiwe
muri etaje yiwe canke umbwire bamwe bari bafise ivyubahiro bamwe bari abastar bari bakomeye ariko barapfuye n'amazina yabo yaribagiwe imva zabo raba zamaze kumera kw'ivyatsi. Alice uri mu biki mwene data kubera iki kuri kuzima bwawe utobwegurira Kristo uri kugwanira Kajeneza umwana w'umuntu Kajeneza azopfa akabora akaryama nk'aho abandi baryamye kubera kutogwana kurondera ubugingo kubera kutogwana kugira ngo urondere Kristo. Amahitamwo nayawe amahitamwo nayawe kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza ariko kugira ngo bakizwe nayo naho umunyavyaha umugarariji ukamwizera nta rubanza ruzogutsinda. Amahitamwo nayawe. Ikindi nacukwiye kumenya amahitamwo yawe yuno munsi niya determina kazoza kawe kejo. Ni wabushaka hitamwo Yesu nawe Satani we n'umubeshi. Hitamwo ubugingo naho ni utashaka guhitamwo ubugingo umenye shaka uci hejuru shaka ukora ibiki uri kugwanira Kajeneza umwana w'umuntu Kajeneza azopfa akaryama hano abandi bose baryamye. Alice qu'est-ce que tu fais s'il te plaît? Turi mwisi ariko mwisi si wacu turi mwisi ariko turi ingenzi twese dutegerezwa kurengana. Look raba baragiye natwebwe tuzogenda. Imana iracadutije akaryo gusa naho tworondera ibyo mwisi nta na kimwe tuzotwara. Ninde ubona yajyanye n'umugabo wiwe ninde ubona yajyanye n'umugore wiwe Alice? Alice izere Yesu gifise umwanya izere Yesu ihane bigishoboka Alice akira Yesu bigishoboka rondera Imana bigishoboka kwibonwa nuyambaza ikiri hafi. Mana Mon Dieu no Mana babarira kubw'ubupfapfa bwanjye babarira kubwo guhamira ubuzima bwo muri iyi si babarira abantu babarira narahimutse babarira kugwamira twese dutegerezwa gupfa. Narabakuye bari abantu eputa uno munsi wopfa wojahe uragenda abantu mwifitiye ngo mama wanje nimba ari ngo nimba ni nyuma y'urugo nimba ari munsi y'urugo mukadibama nshamwibagira mugarega nikaje wenyine ntakontango none tunangana wawe yo yasiye twashaka turafatirwa n'ukuri fatirwa n'utuntu twishisha mu rugo niko nuko ndajya kuba kabiragoye uramwibuje rero je nirabyiremo sinzogera oya ko haje sawa cyane kugerekanye nibuye kurindi uzoze wazikenyeye bazikoroka rero mbona bigoye burya abagabo bibujumbura baragoye kuronka umuntu turirwa mu mpango twuhurira hehe mbere hoho nabo ni gusenga Imana naho ndiye mazi burya ntibyoroshe uramenye imisi yose wamara biracitse nta munsi wa birakize ndumva ubona aho ngoni kwanza byaho kaburete nta muntu asigaze burete nawe arahebuka gasarisha sha injya nizinda siko mbekoza waruzi yuko estime bamurekuye ubari ngaho hanze ariko ari degayenze nawe uri kuravuga ngo njya ndakubwire umugabo witwa Estime ari ngaho hanze ari degayenze nawe rero uvuga ngo biroroshe ahubwo byoroheye kuguma cyangwa we ntawuzi ngeka umwumva ku matwi gusa atawuzi Estime wamwica ujya uvuze ngo ari degayenze oya
arafunzwe ndabizi ntatse guturira inzu yose yakubeshya uvuze ninde yamurekuye murazi ikindi nacyo Alice ariko arasya atambaye akindagaramye ngo mpakacanishijemo Kajeneza na oya ibyarise je mubimbwire ibyo nta n'ikibazo bintwaye narabibabwira nkakumva cy'ikibazo mfise ni estima yota n'ukuri jewe n'ukuri cyose ndosira kujya imikubi ya ruguru ariko kuza tutubuka ameshana byabyumba ati n'ukuri birunza amamesa hano twarya inyama imiceri kandi imeze neza wari kurya estima yoca twimuka bana amashanyara byumvira n'ukuri ariko ikijuju nawe umva rero bwa bukunzi bw'inda bwawe uratanguye si ubukunzi bw'inda wana ko utazi imbeho ya ruguru kandi ruguru ushanywe inkuru bajya imikubi naho nyine mu kwezi kwa kane inzara ihari bizura inzara n'igitoke bitanu gikaje n'ukuri genda kwawe araga wantavyutse wosha wumva ruguru wamukwakana wantu uraja ngo habona uratse inzara iri ruguru